Uwa 25 Munyonyo ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme kw'isi yose. Uwo munsi niwo wama wugurura isekeza ry'imisi 16 rishika ku wa 10 Kigarama, uwundi munsi mpuzamakungu ukomeye wahariwe agateka ka zina muntu. Uyu mwaka umunyamabanga mukuru wa ONU iryo sekeza yagize ati twese hamwe kugira mu 2030 amabakorerwa abakenyezi azobe yaranduranywe n'imizi. Icivugo naco kikagira kiti nyumviriza nanje. Umunyamabanga mukuru wa ONU yifuza ko mu bihugu vyose abantu bokaburirwa kumenya ayo mabi, hagashigikirwa imigambi yose yagwanya ubumenyi n'ingendo nsha muri iyo nzira navyo bigahanahana. Mu bihugu vyose ibihumbi vy'abakenyezi n'abigeme bahohoterwa mu buryo butandukanye. Imisi yose mu ngo zabo, mu kibano, aho barangurira imirimo atacamira. Nkako guhohotera umukenyezi n'umwigeme kabaye akamizwe n'ingoma kuva kera na rindi. Uwakorewe amabi ntavuge kuko ariko biri, ariko vyamye mbere niwe nkwizi y'amarera. Azokwemera guhora, gutunga urutoki, kumaramara, gukumirwa no kuba igicibwa. Aho hantu harababaza. Niho umuyobozi w'ishirahamwe rya ONU rijejwe abakenyezi ahamagarira umuntu wese kurondera kumenya, kumviriza no kwemera ivyo bakorewe amabi bavuga, kumena iryo banga atari ryo, maze abakorewe ayo mabi bakaba ari bo mwitwarariko wa mbere mu migambi yose yo gutuza amabi bakorewe. Mu gihugu cacu abategetsi bafashe ca civugo ca ONU bagira bati turushirizeho uburyo twahora dushira mu kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme. Mu majambo bagiye baravuga ajanye n'uyu munsi, bose baremeza ko guhohotera abakenyezi n'abigeme ari ukuri kweruye iwacu. Nk'akarorero bakagira bati kuva muri Nzero gushika muri Nyakanga umwaka w'2016 hari hakubaguwe abakenyezi n'abigeme bangana 943. Igice cabo bakaba ari abayabaga bari munsi y'imyaka 16. Bati guhohotera umukenyezi n'umwigeme bidindiza iterambere. Ico batashitseko nuko ayo magumi igihugu kirimwo yaje gusongera isibe, guhura ivyahuha, aho umuvyeyi akubagurirwa imbere y'abana n'abahita, umuyabaga imbere ya se, mu biro vy'abasambishira imentanya, mu mashure kwa babarezi bataye ibanga, aho atsindwa mw'ishamba n'imbonera kure yari karahunga, aho asigaye adandazwa akaba igikoresho c'abishigikije ubutunzi n'umuheto. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bafatiye kuri uyu munsi kugira basubire bakeze wewe mugabo, wewe mukenyezi aho uri hose wahagurukiye kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme. Uteye akama abarundi bose kugira tuve hasi, twiyamirize, tuvuge kandi dushigikire uwo wese yakorewe amabi, atinyuka avuge, asabe kandi aronse kuhagirwa no gushumbushwa. Uko tuzoba benshi tuzokwanka ku kabi, ntitukarenze ku ruho rw'amazi tukitirira imigirwa n'imigenzo yataye igihe, uko tuzonegura abagakora mu ngo zacu no mu kibano, uko tutazosasira indava abagakora ngo bijandajandire, niko umurundi wese w'intungane azokwifuza ko umukenyezi n'umwigeme bubahwa nk'urya muvyeyi yamwibarutse, urya mukenyeza muvyarira ibibondo, umukobwa biwe, mushikiwe canke inasenge. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi usubiye gutera akama abatwara Burundi kugira bakunde barondera inzira y'amahoro arama, niho n'aya mabi yose akorerwa abakenyezi n'abigeme inzego za leta nk'intwaro, ubutungane, igipolisi zihimiriza canke zirorerera yohagarara. Nta mahoro, nta mutekano, nta terambere rirama tuzoshikira igice c'abanyagihugu kikizingamizwe n'amabi y'ubwoko bwose. Aka karakamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.